lovers of Sten TV Worldwide, this is Sten promoter wa undi nyene kumuyama bakorera no munsi kumwe twabemereye ko tuzohora tubazanira bamwe mugiye mukunda bamwe mugiye ibintu bigiye bigezweho na cyane muri entertainment ya 257 hari amakuru menshi dufise kuri uno muntu mubona nga hagati yacu ya ni Sten TV Worldwide Yakin TV ni Sten TV Yakin TV dufise amakuru menshi kuri uno muntu mubona nga hagati yacu bamwe bamuzi nk'umuririmbyi abandi bakamumenya nk'umuproducer ndibaza raza kuduha umucyo muri byose nyimba game yarayihevye byose turaza kubimenya kwanza reka tumuhe kaze kugira ashobore kwidondora anaturamukirize n'abakunzi basanzwe badukirikirana karibu. Murakoze cyane ndabara mu gice cyane namukije n'abakunzi bose ba TV Sten TV Worldwide Yakin TV Worldwide ndabisubire muri Worldwide TV Sten TV Worldwide Sten TV Worldwide ya naje ndabara mu gice cyane ndabaramukije namwe bakunzi b'ikiganiro gica kuri TV yitwa gute Sten TV Worldwide ni Sten TV Worldwide STEN TV Worldwide okay mere kukinone nuko haramutse kwanza kugira dushobore kugirana ya nanje ndabaramutsa cyane n'abakunzi bose ba TV Sten TV Worldwide aho merereye hose ndabaramutsa cyane kabisa yego. Yes, kuba tamuzi ni Master K turi kumwe. Master K wewe ukwibwira gute abakunzi b'umuziki wo kurinde uri giki? Bon, merci kuri ico kibazo. Master K no muririmbyi d'abord. Aya ndabihinduye. Master K no producteur korera muri Zenges Record. Abatayibona inginga. Ya naho kabisa. Master K kandi ni muririmbyi mu buzima busanzwe sanze ndirimba. Master K ni ikintu cagutse cyane sinumva ko nashaka kukivugira nga muri aka kanya twofata amasaha menshi cyane ariko reka ngeze ngaho. Yes, Master K kuba tamuzi ni umuririmbyi akongera akaba n'umuproducteur producer mu rurimi dushobora kumva twese. Yes, Master K bamwe turakuzi ko mu minsi yari iheze ko warufitaniye ubucuti cyane na Corridor Magic ni Corridor Magic ni mugubu ubucuti bwanyu ndikubona neza byo bimeze gute bwa bwarahagaze cyane. Bon ngire ko ndakubaza ikintu ba wisunze kugira ngo ushobore kuvuga ko nuko tutakibona umenga Horace uko umenga twayibona kare muki sinzi ko yari kare kwigisha ibintu byo producer ubu ntitukibona sinzi kuri business n'akazi nuko byahagaze. Bon none mwayibonera hehe exactement relation yacu kuri internet bon na byaravugwa nibaza byaravugwa ariko nyimba umuntu afise inshuti yiwe nibisigura ko everyday bazokoma babivuga barafise ibindi zo kuvuga. Corridor Magic ni inshuti dahinduka ni inshuti ni brother wa maraso ni brother twiyumva namwe nk'abavukana donc si nta kintu kimwe kiteze guhinduka kuri twebwe. Yes, Corridor Magic. Yes, Master K hari abantu mwashoboye kuba muri kumwe turasubira inyuma gato y'ubuzima bwiwawe home ku Gatumba urumva bamwe ikibazo ndakibagije imbere kugira sinze kucibagira hari wakintu nyimbo mubo mwamanye kera mavuga ati uri kurategura iki kubaririmbyi mwari muri kumwe ku Gatumba abo mwasanzwe mukorana turavuga nk'akarorero Sumabi ndibazo ramuzi Small Boy ya Small Boy ndamuzi Sagbi bose ndabazi none ubu uri umuproducteur Sumabi n'umuririmbyi uri kurategura iki kugira ushobore kubafasha? Ya nibaza ko muri production ikintu gikuru no gutera intambwe ya mbere uratera intambwe ya mbere ama umuntu akagufashiriza ugeze bon nta munazo gukura muhira ngo ngunda gufasha fo kwerekana kuri ku kazi komsa rero umuntu akagusanga kuri bulo mugakora ibintu vyiza sinibaza ko no shaka gukura muhira ngo dukore umuziki ni kuvuga ko nabandi kanda guforsa ku bintu ndashaka mugura mande bazura amaze kumva indirimbo shasha Sumabi. Bon ndakunze kuzumva mugubu nayo numva ubu ntayo urumva indirimbo shasha iruka gusohora turafise n'andi makuru avuga yuko ufise mutoyi wawe nawe nyene w'umuririmbyi si mutoyi wawe gusa namushikawe twigeze kubona umugira promotion y'indirimbo imwe ya gospel indirimbo imwe ya gospel umugira promotion mugatwa haraheze nk'umwaka n'inusuku nta bindi bintu turabona vyiwe tubiheruka ico gihe kuri promotion wamukorera ubu vyo bimeze gute yarabihevye canke ivyo babigeze? Bon kintu cyose kigenda ku mwanya wacu bro umwaka ntiwo cyohera ngo numwanya bon nayo ibiri yohera bivana n'umuntu plan ziwe ukabitegura nibaza ko ashobora no kuvuga ati nzorimba inyuma y'imyaka 3 peut-être twasanga naraba prête bivanye nuko hari ibindi bintu atara réaliser muri iyi minsi peut-être bimu permettre kuja muri studio nibaza ko
atakintu na kimwe capfuye kuri carrière yiwe. Sister aracari umuririmbyi kurya nyene aracaririmba muri chorale chama jusqu'à maintenant novuga ko atakintu na kimwe kirahinduka kuri we tout simplement n'umwanya wo kuririmba utaragira. Muga ntitukibona promotion yiwawe kuri nyene kugira ashobore nawe kumera nkuko we umeze. Bon, nibaza ko promotion bivana n'akazi wakoze. Bon, juste amaze gukora akazi akora indirimbo imeze neza, umuntu arayisharinga sivyo, akamufasha kugurura inzira kugira ngo indirimbo ishike kure. Rero nyimba ubona promotion itari kwiragenda neza nuko twakoze promotion ikwiye kuri we, kandi nawe nico gituma wamumenye nicerekana ko nagize promotion kuri we. Ibisigaye navyo nibaza ko mu wundi mwanya uza umwanya n'umwanya ushobora kumva indirimbo yiwe, kandi no muri studio indirimbo yiwe irahari. Ubu nta guteba ibibazo nimba ukishura neza ukicishura nabi, urumva ni wewe gusa turakubaza ibibazo byinshi kugira dushobore guha umucyo abantu badukurikirana. Urumwe mu bantu baba legend muri entertainment muri make. Abantu bakoranye na Baroriro, Bararigio, ba Emerisani. Mugubu muri abo bantu bose tuzi ko mwakuranye mwakorera cyane cyane ibikorwa hamwe, benshi barazimye. Baba bibaza ko ingorane yo biri sinahuriye nabaki bose barazimye ubu ntibakiboneka. Ntibakiboneka cyane uko twari tubazi siko tukibabona. Urumva amazina bari basanzwe bafise, urabona Bararigio Baroriro, amazina bari bafise ubu naho bagipambana mugabo urabona kumenga haracyari akagora. Ari naco bise kuzima. Bo nibaza ko kuzima ari kuzima nyene, nibaza ko umuriro wazimya atakara riwe yashaka riba rikiri. Ashobora kuzima agasigara ikara. Bavyita kuzima tarero. Kuzima ata. Urumva ngira ndakivuze nabi kirundi. Bon, tout simplement bobo ubu sinovuga ngo barazimye bariko barakora ibintu byabo. Gusa ikintu dutegerezwa kumenya mu buzima bwa buri muntu nuko umuntu wese afise ukuntu a planning akazi kiwe, afise urutonde. Hari abantu programme ya l'année prochaine bayitegura l'année précédente juste kugira ngo berabura uko bazokora. Nyimba avuga ati jewe no mwaka sishaka kuzosora indirimbo uburenganzira bwiwe kuko abafise ses intérêts ariko arakurikirana ses objectifs. Rero sinovuga ko bazimye kuko je ndazi ko bariko barakora benshi muri abo vuze barafise indirimbo ngaha mu machine zihari gusa taragira ko basoma. Mugabe rega nabandi ntituvuze ngo barazimye ngo ntibakora. Barakora mu uko ibikorwa byabo byakigwa kare. Ubuse ko bikiyakigwa aho bona bakora ama defo aho bona hari ama defo muga kare wabona ko hari inforo ni hehe nkawe abantu mwari kumwe kuva kera. Bon. Akenshi iyo umaze kubona esheke y'umuntu nuce wibaza ko hari ikintu ko ari defo yiwe. Ishaka kuba ni defo y'aba presenters bamenyesha amakuru, namwe bwe muri mudashobora kuba mubegera kugira mu babazi byabo kuko nibaza ko batari kure cyane yanyu. Siko sajyabo gusa novuga ko bafise impamvu ibituma batari ko baragaragara muri carrière. Nibaza ko uvuze Emerisani no munsi cyangwa kavuga Rarijo cyangwa kavuga Ruriro, nibaza ko abo bantu babumva facilement. Umuntu wese arabanza mugabo basha babibuka kuvyakera bahora bakora. Muga ntitubibuka ku vyubu. Nje gituma rero tugomba kubona muri histoire bashaka kumva ariko baragutera inkuru ariko barakubwira ibintu vyakera bati harabaye. Reka rero dufate ko habaye. No munsi rero muga ntituvuge ngo ntihakabe nkuko twasha twishura. Nibaza ko habaye kandi agashitsi ka kera kavumbika umuriro. Bajya nyene niwe wafashe umuziki w'u Burundi. Nibaza ko umwanya n'umwanya ushobora kubumva nkuko bigeze ko bariko barakora. Ikindi kibazo nshobora kukubaza ngaho nyene urumwe nyene mu bantu cyane bari bafitanye relation nini na Roriro muri Simba Gang. Tukaba tuzi ko hariho umuririmbyi ya Ryan yarasanzwe ahurukiye muri iyo Simba Gang. Ubu tukaba dufite amakuru yuko atakiri muri iyo Simba Gang. Ndibaza wewe nk'umuntu mwari kumwe hafi cyane uzi byinshi kuri abo bantu, nice ikintu woba wibaza ko cyatumye Ryan ava muri Simba Gang. Ico naba nibaza ko cyatumye Ryan avaye. Bon, iyo ni vie privée yiwe. Sinibaza ko nushaka kugira ico ndabivuze ko navuna burya kwibarira niko kubesha. Nibaza ko jusqu'à maintenant mufisa makuru atomoye kuri Ryan. Si cyane nico gituma twashoboye kubegera namwebwe kugira mu yaduhe uko abivuga nyene bishobora ko urazi ko bavuga ati sinzi kirundi si too much ukimenya urumva baravuga ati uruwumviriza ku ruhande guku no ku ruhande guku kugira umenye ugiri icyo uvuga ati nyamba aro yari mu makosa umenye ati uyu ni wari mu makosa canke uyu ni wari mu makosa imvo cyane yavuye Ryan twarayaze nanyu
mu minsi twaragiriraniye ikiganiro mugabo yidogera cyane rero yuko atabintu yamufashe mu myaka 2 ngo yaramazeyo ibiki nibiki urumva ntacyo yamushikana ko yagumubwira ngo ndi bize ndakenye ibiki nibiki uko bivuga niko byiri Mufaya nibaza ko ugomba kushira mu kibazo atari icanje kuko ntabwo ndi umujiriste mwarakoranye byinshi murazina wait for me ntabwo ndi umujiriste nibaza ko nyimba Aslan yararenganijwe urubanza rwe ruri muri senare ahubwo mbwira umunsi kanaka tubazoza kuburana nanje ngende kwa sister numvirize kugira ashobore gutora ibintu ku bahinga bavyigiye no havura sanga ndiko ndavuga urukuru isaku gasanga no ndiyenze Aslan ntiyitwaye gusa aridoga gusa avuga ati roriro ibiki nibiki amwidogera yuko ivyo yamusezeranya atavyamufa atashikije amasezerano asaba nuko urumva n'abari inyuma urumva bato ato bo sinzi ko nashobora kuvuga urumva ivyamubayeko ntibizoshobore no kuba ko bari inyuma urumva ko bariko baraza kuko Simba Gang kuba Aslan yaravuye yo Simba Gang iracahari so uko none rero twagomba kumenya ivyo avuga kuri roriro urumva koko karukuri nuka mubeshera avuga iki amwidogera yuko roriro amasezerano ushobora bagiriranira nabo yisinye gufasha atana kimwashikana none amaze kubona amasezerano bagiriranira atayashikana hanyuma bakaba bafise ikintu canditse comme contrat bariko bakoreye ko canke bariko barakorera ko je sais pas est-ce que byo babibi amwitwariye kugira ngo ivyo yamwemerera bishitse canke bon si shwa guto iki kintu shwa kucishura kuko je sindi umujiriste uno mwanya ndi umuproducteur ndiko ndakora ngaha muri studio nziko ndiko nakorana na Aslan ahubwo jewe tout simplement ufashe kuri relation yabe na Roriro narinzi mo biki bon ni juste kumenya ko umuririmbyi ari muri label kanaka mugabugeze no mwanya urazi ko Aslan atakibarizwa muri Simba Gang bon ivyo ndabizi nyene wewe kwanza umaze kumva ayo makuru ni cyayi kintu nk'ingingo wafashe bon ingingo nafashe sirega sije namutumye muri Simba Gang si wamutumye nk'impanuro wamutekereye basi impanuro namutekereye impanuro washowe amaze kubwira mani cyenda toze urumva ikintu cyambere wamubwiye ni cya cyane ikintu cyambere we cyakujye mu mutima ni cyamaze kukubwira ka sezereye umuryango wa Simba Gang cyamaze kumbwira ko asezereye umuryango wa Simba Gang bon tout simplement j'ai été étonné maze kumubona aje muri studio aje muri studio je narinzi ko ari muri label ya Simba Gang avant narinzi ko ibikorwa vya Aslan vyari bihagarariwe na Roriro niwe yaza kuvugana n'aba boss ba Zenges akavugana na jewe comme ça tukavugana ukuntu tugiye gukora ibikorwa vya Aslan mugabo uwo munsi nabonye aje wenyene aje kuriya nk'abandi ba artiste araza kuri studio arambwira ati je right now ndumva ko umuziki ndiko ndakora iyo nagiye udashimisha ati jewe mu buzima nakoze umuziki kuva kera ariko umunsi naho narakoze umuziki nka wishimira nkumva ko ari umuziki umeze neza ncumva draft no munsi naho nariko ndakorana nawe we ati nyo umunsi naho nasohotse numva igikorwa gihagaze neza nkacishimira kikiri bruyo sivyo bon ati rero je naragerageje kubwira Roriro kuri ico kibazo ndamubwira ni ifoko dusubira muri Zenges gukorerayo bon nanje sinamenya yuko bagiye nari nzi ko tukiri kumwe ari umwanya ukibabanye muto mu nyuma umunsi rero ca mboneraho kubimenya ko batakiri kumwe muri ico gihe niho namubajije nteske none vyagenze gute kugira ngo mwiyumvire kuja hariya ati je naramubwira bon ndamubwiye nituze kwa Master Key tuze gukora indirimbo akambwira ati Master Key anaweza lakini hana muda konyene cyo ari n'ikiganiro wakoze uvuga ati Roriro kugira turinde dufatana tuvuga ati dukorane urumva byabaye ibintu birebire yarakurondeye cyane Master Key unaweza ila hauna muda Master Key unaweza ila hauna aho waciye umubwira ati je umwanya ndi nawo mugabo ndawukontorora umwanya ndi nawo gusa nkorera ku mwanya ndawufise kuko ubutunzi dufise n'umwanya bro nibaza ko umuntu wese ahari hose ku isi nzima nta numwe yarenganijwe umuntu wese afise 24 heures imbere yiwe yaba ujya mu bwiza tunga bo mumva ngo baziranutse ngo basiyoni bajya bose bakora muri 24 heures rero ikiza kukwica ni gestion y'izo 24 heures ko nshobora kuzigera ukazigera mukazivyaza umusaruro rero Jeff umwanya wanje usanzwe upanze ni jenzi ukuntu ndawukoresha sivyo ibikorwa byose twarakoze Aslan twarakoze indirimbo zibiri Roriro twarakoze indirimbo Morning Star turayeza ariko agarutse kumbwira ati
nta mwanya mfise byaranangaje mu ndavuga nti no umwanya je ndawufise uti gute uko vyagenda Roriro ikintu yakora je nari umunyeshuri muri kaminuza y'u Burundi narahetse cyane rwose hama maze kuba ndi umunyeshuri urumva vyansaba ko mpanga programme kugira ngo ndonke umwanya wo kwiga umwanya wo gukora akazi yani baza ko none natanguye production il y a à peu près 3 ans ya novuga ko iyo periode nako ndigamo kaminuza ariyo natangurimo production hama rero nukuvuga nategerezwa guplanning umwanya wanje kuvuga ikintu cyose ndagikora ku mwanya wacu umwanya wo kwiga n'umwanya wo gukora production rero nari mfise amasanga avuga ni après midi mvuye muri studio bambe mvuye mu ishure cangenda muri studio kuri programme kana panze kuvuga nayipanga avant yuko isomene itangura muri ico gihe rero Roriro nawe n'umuntu aronka inspiration cyane urumva apanze gukora abakoze apanze kuza yabahagaritse imodoka imbere y'inzu ngo bro ngo twende kazini aje 11 12 tutangora muri studio ugasanga nk'ubu turasa abandi batitse twapanze canke tout simple mugasanga jewe uwo munsi ari misi yaza gasanga afite examen umva sinashobora gusiba examen mugiye muri studio hamubwira ni bro ifore wihangana no munsi nibikunda afite examen kandi mvuye hari ibindi bintu napanze gukora dupange basi ejo bikamubabaza agasubira inyuma babaye kandi iryo jambo yarimbye ati wewe unaweza lakini huna muda ndavuga ni poa juma yenda ufise abazi ko ndawufise bariho nuko dukora bonana nkababwira programme yanje yabukeye tubivugana ava rero icurumva nico catumye ngira peut-être avuga ati reka turunde undi producteur ari disponible ashobora kudukorera hama Aslan nawe avuga ati jewe ntabwo nashimye the way twakoranye no mu producteur bari kumwe navuze izina ati nakore twakoranye indirimbo imwe baririmbanye na Roriro ndaba njimeze ndakora ngira niyo nyene nayo nibuka neza mu nyuma indirimbo menga bafitaniye na Roriro hariyo bakoreye muri ubu nyene vuba baherutse gusohora mwimisi yego indirimbo bakoze peut-être nawe uri nyuma muri information ariko naco birashimye rero maze kumbwira ati je ntabwo ndi satisfait niyo production je nanje Aslan nari ndamuzi ko ari urinze zikuririmba cyane rwose afise ijwi ryiza afise composition nziza abavuga nuko yandika indirimbo na zimeze neza n'amahiti menshi y'abaririmbyi ibyo byose turabizi mugabo urumva rero umaze kubona umuntu afise equipage ukatubona nawe ntariko rakivyaza umusaruro urumva harageze ko nawe afata izindi mesure kugira ngo ashobore gushika araza rero arantura ikibazo afise yamaze kuriya turatangura indirimbo turayikorana n'uwo nirasohoka ariko namubwirane reka aransaba ko twoza turakorana ndabishikiriza boss nawe kwera bamukunda bari bamwishimiye baravuga bati turamuhaye ikaze muri studio nakore uko ashobora gukora cyagenze uko bigenda uko kabazo kanyuma kugira dushobore guha mugenzi wacu nawe ashobore kugira icabagije amakuru ya kera yoba yaratrendinze no ku radio amwe bikavugwa yuko ufise utemberana n'umuzungu usohokana n'umuzungu mariage yawe tuyitege cyane mwana gutemberana n'umuntu bise usohokana n'umuzungu aba bose mwaragize mariage usohokana n'umuzungu none gusohokana n'ubitaho none umuntu wese musohokana ucugira mariage ukora umuguri icupa rimwe basi ufise umukunzi w'umuzungu n'amafoto menga twarayabonye nimba ntavyibagiye n'amakuru no ku radio atandukanye yaravuzwe urumva bigezehe vyahereye he harabaye ubu ntihakiri nibaza ko ivyo ni ibintu bishikira buri muntu kugendana n'umuntu hama mu nyuma bakavana deception je sais ko zibaho ushaka kudahuriza ku kintu mukabivamwo twari kumwe meje iskamena ndi kumwe n'undi mwapfuye ikinyamukuru ururimi canke iki niyo ni private life ururimi ntimushobora kurupfa n'umuntu ko nanje ndagerageza shobore guha akanya mugenzi wacu nawe nyimba hari akabazo ushobora kuba afise shobore kukubaza kugira dushobore kurangiza kino kiganiro cacu merci you are welcome umaze guhura n'ibisanga nawe mu muziki isanga mu muziki nibaza ko atagisanga na kimwe ndahura naco mu muziki kuko iyo nkahura naco mba narahagaritse kugira bavyumve mpagarare niyahe nyungu wakuye kwa Roriro kiri muri Simba Gang inyungu yego bon yukoranye n'umuntu nkiri muri Simba Gang je nabwo nigeze nja muri Simba Gang mugihe mwari mugifitaniye relation bon inyungu yukoranye n'umuntu yaba muto yaba mukuru nibaza ko utaburi ikintu wiga kuri iyo sivyo
novuga ko wewe ari ibintu namwigiye ko ibintu vyiza experience kuko arayifise yakoze umuziki kuva kera kandi twarakoze indirimbo zitari ngaha muzozumva nawe ni ibintu na réussite kuri je byose ndabikunda kuko échec itabayeho réussite niyoba utagize umubabaro ntugira umunezero iyo nshikiwe n'umubabaro byose ndatamba shikiwe n'umunezero byose nkatamba kubera ko byose birakenewe mu buzima kugira ngo ubuzima bwitwe ubuzima nikiye gihoze umva wambaza wewe kibazo no kubaza kubera kuri muremure nabyisanzemo merci yes nko mubibona twari kumwe na Master K turi kumwe tena nindi zina Miri Fifi yes Miri Fifi from Yakini TV Yakini TV Burundi muntu mwibagire gukora subscribe ni Yakini TV Burundi Master K wese mwenga arafise YouTube Stan TV Worldwide kugira tubananye dushikikirana to branding ibikorwa byacu ni impano twashimye kwiha nk'akazi kubera ubuzini buke rero mudushigikire kugira dushobore kugira aho twigejeje dutunga abandi natwe twitunge turabakunda cyane mwese mudukunda ciao